murazi uno munsi turaba Kristo kubera urukundo Imana yagize gute yadukunze. Kubera iki ijambo ry'Imana ritaraba rizima muri twebwe, kandi twibuke ko ivy'Imana, ijambo ry'Imana rihari kugira ngo tubyige, ariko rihari kugira ngo turibeho. Murabona ivy'Imana kenshi biratugora. Kubera uno munsi haje abantu barambaza ikibazo ngo bafise ibiganiro by'Imana, baraza bambaza ngo pastor, twe tumaze iminsi tuganira n'abantu, twaganira n'abashehe, turaganira n'abasenyeri, turaganira n'abapatiri, turaganira n'ibiki, ariko twe twifuza kuganira nawe. Barambaza ikibazo ngo mbega Imana iriho? Nanje nashinda mubaza ikibazo, ari umujournalist, nashinda babaza ikibazo, mbega wewe uriho? Acambya ngo ndiho, niyo ntabariho sinayiko ndiko ndakubaza ikibazo. Niki kikwemeza kuri ho wewe? Bagituma kinyemeza ko ndiho ngo nukubera ndiko ndiyumva ko ndi ngaha. Uriho, uri kuriyumva. Haleluya. Twagize ico kiganiro, ni none umunsi utabayeho uzoba uri hehe? Umunsi utikora kwego cyangwa wiyumve uzoba uriho? Oya, uribaza ko nzoba napfuye. None gupfa ni iki? Hamwe ngo gupfa ngo nukubura impembwe, uyu mubiri ugapfa ngo ntusubire kubaho kuri iyi si ngo bakaja kuguhamba. None kugira ngo upfe, kugira ngo ubeho hama upfe, wavuye he wewe? Jewe nagiye mu nda ya mama ndavuka, arantwana ndahama ndavuka. Wagiye mu nda ya mama wawe gute? Wowe urabizi ngene wagiye mu nda ya mama wawe? Aya maso yawe yavuye, aya mazuru yawe yavuye. Kubera iki aya mazuru yawe adasa n'aya mazuru yanje? Arambwira ngo ni genetique. Ndamubwira nti wewe rero, jewe ko genetique ikora, umbabarire ukore ivyo ndagubwiye. Fata amazuru yawe uyazibire, hamufate n'umunwa wawe uwugare, hanyuma genetique icikora ucuguma uriho. Bemwe mucashatse kumubwira ariho kubera genetique. Mugabo namubwiye ntifunga aya mazuru, ucufunga n'umunwa, hama genetique icikubeshaho. Wabonye yuko atari genetique ikubeshejeho, unoca mpfa. None umwana ari mu nda ya nyina ahema gute? Simbandanije twavuganye mbwa twageza hano, barambwira ngo ivyo bintu uriko tubaza ngo birarenze ugutahura ko umwana w'umuntu. Canda bakomera amashirero, birarenze ugutahura ko umwana. Mugabo nubwo birenze ugutahura ko umwana w'umuntu, biriho, turabibona, tubibaho, turavyumva, turabikorakora, biriho. Ninde yabishizeho? Tunamubwira nti nico twita Imana. Imana ni mpemu, abashaka kuyimenya bose bacike abanyampemu bazoca bayimenya. Nutacika imyampemu, nutabona ubuzima bwawe ngo bugire ubw'impemu, yewe bizokugora kumenya Imana. Yewe Nikodemu, nutavuka ubwa kabiri ngo impemu ugire umuntu w'impemu, ntuzokwinjira mu bwami bw'Imana kumenya Imana. Impamvu mvuze aya majambo ni ndiko ndababaza nti yewe mwabantu, nitutemera ico kintu ca mbere Imana yakoze mu buzima bwacu ngo kibeho tukibone mu buzima bwacu, ni faux départ, ni itanguriro ribi atari cyo. Imana kugira utangure ubuzima bw'igikristo yatanguye n'urukundo, yatanguye n'urukundo. Kubera iki ari urukundo? Nuko ninakubwira ko ejo canke hirya y'ejo bidakunda ko jewe nawe tutaba tukiriho kuri iyi si, havyo ukwemera udasobanukiye urukundo. Ninakubwira ko wewe kwiyumvira kwawe yuko ejo uzoca ugashishikara ubaho kuri iyi si, yuko uri kuribesha, ari binyoma uri kuribwira, ntavyo ushobora gutahura ubunyene. Ikibazo nyamukuru mfise hejuru y'ivyo bintu ni iki? Umwana w'umuntu akeneye kwibaza uno munsi, mbega umuhero w'isi uriho? Mbega uwo Yesu yadukunze, iyo Mana yadukunze, yaduteguriye iki mu buzima bwacu? Tubeho hama turindire umuhero w'isi hama bihere? Mbega ni biki Imana yateguye mu buzima bwabo yaremye? Mbejewe nimba ndiho uno munsi, ndiko njahe? Wowe nimba uriho uno munsi
uri kujahe? Ikibazo kihari gikomeye. Hari abantu babajije Yesu baramubaza ngo Yesu, intumwa ziwe ziramubaza baramubaza ngo Yesu, mbega umuhero w'isi n'ukugaruka kwawe bizoba ryari? Bitubwire. Murabona iyo umuntu ari muri iyi si afise ingorane z'isi, cyangwa umuntu w'isi aryohera ubuzima bw'isi, ni gake twiyumvira yuko tuzova muri iyi si. Ndababwiza ukuri, umuhinga nuwombwira inshuro yiyumviriye ko ijuru ririho uno munsi kuva vyutse mu gatondo. Kuva vyutse ni inshuro zingahe wiyumviriye ko ijuru ririho? Ni inshuro zingahe wiyumviriye ko hirya y'ijuru hariho igihe iyi si izoba iri mu bibabaro ya Antikristo? Reka nababwire Yesu ngene yabishuye. Arababwira ngo nashaka mubimenye ko ukuza kwanje gutora ishengero wa wundi nakunze n'umuhero w'isi ari ibintu bibiri bitandukanye. Abantu benshi ngaha baritiranya ukugaruka kwa Kristo aza gutora ishengero, bakavyitiranya n'iki? N'umuhero w'isi. Ikibazo cy'abakristo buno munsi ntimushaka ko tuba seriye n'ivy'Imana, kugira Imana ibe seriye n'ubuzima bwawe. Hari abazosobanukirwa neza yuko ijuru ririho ari uko Yesu yatwaye ishengero, basigaye Antikristo yaje ari ngaha mw'isi. Murazi ishengero rya Kristo ntiryagenda. Abazoba basigaye cyane cyane abazomererwa nabi n'abakristo. Yesu ahejeje kubabwira kubasigurira ivyo bintu, yaciye ababwira ngo namwe mugabe, intumwa ziwe mwumvirize, namwe mugire gute? Mugabe, kugira ngo mutazoba muri ivyo. Murabona ubunye twasha kumva ivy'ijuru twava ngaha bikaba biheze, twasha kumva ivy'Imana dukore twava ngaha bikaba biheze. None uno musi dukeneye niki? Twakeneye ibindi bintu navyo. Kubera iki tubiheba? Kubera iki tubirekura? Musome umugani Yesu yaciye yo mu bibyi, baza kubitahura. Kubera iki tuvanga twumva twafashe amadecision? Kubera iki tumva ijambo ry'Imana twumva ubunyene Yesu yoza twaduga n'amaguru, twumva ijuru twarikunze, tukumva mugabo twagenda mu buzima bwacu bwa misi yose tugasanga twayibwiyemo akayombe kera. Kubera iki? Ni kubera ari ibintu bikorekera mu isi y'impwemu, twebwe tutabonesha amaso yacu, ariko umuntu wese yizera arabisobanukirwa kandi akabibona ivyo ari byo. Nivyo twebwe tugomba gushaka cyane, tugomba kubigira ko sago inkwano, hanyuma tumenye ingwano yacu ariyo, kuruse yacu iyariyo, hanyuma tugere ahantu tuvuga tuti turonke inguvu muri twebwe, ahubwo aho kwegera, aho usanga twabivuyemo vya bindi. Kuko benshi ngaha murabizi, hariye murabimenya mukabona ivyo twahawe nibi n'ivy'agaciro, ivyo twagenewe nibi n'ivy'agaciro, ariko ni gute twobigumbira tukabigumako tugasanga twagize inguvu zo kugira tubirekure dusange twabivuyemo? Ni gute? Nico rero tugomba gushiramo challenge uno munsi. Nizi nyigisho tugomba kwiga, naho tugomba kugudutwa tukongereza inguvu gusa ntitwama dusanga twabivuyemo. Umengo ni telefone bacomeka hame kaba decharge. Ndiko baje ikibazo uno munsi, mbega Paulo kwera kiyavuze ngo gupfa n'inyungu, ni giki yabonye cotoma kimubwira ngo gupfa n'inyungu? Uno munsi wona gifise mutima wawe iryo jambo rirahari? Ni giki Paulo camuteye kuvuga ico kintu gupfa n'inyungu? Mwabantu mwe gupfa n'inyungu kandi iryo ni jambo ry'Imana. Kuri ko mugabo yarivuze, yavuze iryo aje kuvuga ngo mugabo kubaho kuri isi naho ninde? Ni Kristo. Kubaho kwanje kuri isi ni Kristo, gupfa naho ni iki? Kubera iki? Icoma umuntu wese Imana ikakundugiriza ku musozi ahantu hejuru, ubona isi ngaha ukabona n'ijuru ngaha, hanyuma ugaheza ukavuga ngo kuva ngaha kwanje nkagenda akuri ijuru, ndariravye ngene rimeze, nkashira ku munzane, haraba ni isi nkayiduza nkayisha ku munzane n'ijuru ku bwanje. Ubunye nico ntabara nkava muri uyu mubiri nyinjira ngaha mu ijuru, byo bari iki? Inyungu. Mugabo kubera mbonye iyi nyungu yo ngaha, kuca ngaha ko ari inyungu, naho Imana yobishaka ku munsi wanje ntawonzi ukubaho kwanje rero muri iyi si misemwo kubaho nk'uko Kristo yagize gute? Yabayeho. Tugenda rero muri iki gitabo undabire Kristo ngene yabaye, ubuzima bwiwe ubanza uburana hamucura ubuzima bwawe. Benshi bashavuga ngo we nukwera yari Imana, none iyo Mana ko yavuze ngo je n'ahandi hantu nzopfa nsubiye kuba atari muri wewe, kandi ubuzima bwanje buzogaragarira muri wewe nyene. Ubu nemere guheba icubahiro c'ijuru, mugabo nje kuba muri wewe, umutima wawe umerekeye n'iryo juru. Rero Adamu na Eva nibo baremwe mu ishusho ye, twebwe mu nda z'abamama twaremwe mu ishusho y'umubiri
w'inyama n'amaraso, w'umukungugu. Hanyuma tumaze kuvuka tukagira ubwenge muri iyi si, tukumva ya makuru ya Kristo, turaheza tugafata ya shusho Adamu na Eva batakaje, ariyo shusho y'Imana batakaje, bagasigara ari abantu b'umukungugu gusa. Bagaheza iyo shusho batakaje, Imana igasaba kuyitugarura uno munsi iciye muri Kristo, ngo ni jewe shusho y'Imana inyegeje mwe mutabona. Ya shusho tukayifata tukayisubiza muri twebwe. Muri uwo mwanya, haleluya, tusha dusubirana ishusho yande y'Imana, mugabo atari muri uyu mubiri inyama n'amaraso, ariko kubera wa muntu ya shusho dusubire kwakira ngaha muri twebwe, dusubira kugira umuntu wa kangahe, wa kabiri, afise ishusho yande y'Imana. Nico gituma Yesu yabwiye Nikodemu utavutse ubwa kabiri, jewe shusho y'Imana naje ngo mvukire muri wewe ugira umuntu wa kabiri w'impwemu, ndakurahiye ntuzopfa uhonyoye mu ijuru, kuko ntawe uzosubira mu ijuru atari uwavuyeyo. Mubona igituma ndiko ndavuga aya majambo, tuko turaganira n'abantu bati mbega mu ijuru tuzojya, mbega mu ijuru hariyo inzara. Yesu yabwiye ngo iki? Uzorya kuri uyu mukate, uzonywa, ngo ntazopfa asubiye kugira gute. Imana yaremye umuntu mwivu, hama imuhereza ishusho yayo, ariyo mpwemu y'ubugingo. Umwana w'umuntu yumviye nde? Satani. Ya mpwemu y'ubugingo ariyo shusho y'Imana yacigira gute? Ba bantu bo mu isanganiro bambaje ikindi kibazo ngo mbega ibwirizwa Imana ivuga ngo ntukibe, iryo bwirizwa bifise inkomoko he? Muganda wabwenge nabishuye gutya, inkomoko y'iryo jambo ryitwa ngo ntukibe komoka he? Ubwa mbere ikomoka ko umwana w'umuntu, iyo ni inkomoko ya mbere, yahisemo kumvira Satani akareka kumvira Imana ico yari yamubariye, hanyuma Imana iciva muri we iragenda. Kumbe ya Mana niyo yahereza umuntu, iri mu muntu niyo yamuhereza kutiba, kutica, kudasambana, besha, kuko muri kamere k'Imana ntiyiba, ntiyica, ntibesha, ntisambana. Rero ako kamere k'Imana, kuva umwana w'umuntu ahisemo kumvira Satani, wumvirize vraiment, kubera icamwa umwana w'umuntu ahisemo kugira gute? Kumvira Satani. Haleluya. Imana ibiri yagiye yose, akantu kamwe gusa mwumve, akantu kamwe gahagaze ku camwa gatumye Imana ica yivirayo ikagenda, kuko Imana si igipande. Imana kamere kayo si ukutabesha gusa, canke Imana kamere kayo si ukutiba gusa, Imana kamere kayo si ukudasambana gusa, Imana kamere kayo si ukutica gusa. Vya bintu vyose dusanga mu mategeko, haleluya, niyo kamere k'Imana. Mugabo bisigura ngo iyo ubeshe gusa, Imana icigenda yose. Bonese asifiwe. Nukuvuga iki rero? Inkomoko yo kwiba iva ko umwana w'umuntu yatakaje iki? Ishusho ye. None bambaza ngo inyishu yova he? Inyishu ntikeneye uwiba gusa, ahubwo ikeneye n'uwibwe. Nizo bariko barandonderamo, nabo bagumya bavuga ati azo bwenge kweri nta kindi mfise mvuga muri jewe, ni ijambo ry'Imana nabishwe. Nababwiye ngo ikibazo si uwiba, kuko uwivye uwasanze afise ikibazo ciwe imbere y'Imana. N'uwibwe nawe mu gihe wibwe ukuntu witwaye umaze kwibwa, haleluya, ushaka usanga ufise ikibazo nawe imbere y'Imana, kuko ijambo ry'Imana, haleluya, riravuga kuwiba, rikavuga no kugira gute? N'uwibwa ingana bwiza kwitwara. Ico dukeneye rero twebwe rero, haleluya, kubera kwiba umuntu yatanga kwiba kuva Imana imuvuyemwo agiye. Naco gituma Imana yarondeye inyishu, iravuga ngo reka iyo Mana iciye muri Yesu Kristo igaruke ibe hehe? Mu muntu, kugira niba mu muntu. Bwana Yesu asifiwe. Ice yica ka kamere kukwiba, kukusamana, kukuca, kukubesha kari mu mubiri wawe, ikice hama ikiguhereza kamere ye kayo. Inyishu iri hehe? Turondere Kristo abe muri twebwe. Niyaba muri twebwe, Bwana Yesu asifiwe, azotwicira iyo kamere, aduhereze kamere yiwe. Maze sima ndiko ndavuga ibintu, muraza kubona ubuzima bwacu uno munsi igituma naho twovuga ivy'Imana ivyo tugiye kubamwo, igituma tutaguma twiyumvira iherezo ryacu, igituma twiyumvira ko ijuru ribaho, igituma twiyumvira ko bamwe bagiye mu ijuru abandi bazosigara, ani Kristo akaza bakamererwa nabi. Abandi tutiyumvira rero, mbega uno munsi hari ibimenyetso Imana yatanze, ibitanga no mu buryo bw'ubwenge, kubera ko uno munsi twe tutabibona. Kubera iki twebwe tutabibona? Ni iki gitumye jewe ibintu ntabibona? Murazi gituma aho imaze ngo nakoze ibintu by'ubujuju, oya, niko ndashaka tubane tubwire challenge, turabico kintu ko kiratubuza kubona ivyo bintu. Kubera iki?
kubera iki tutabibona ivyo bintu? Murazi mu maso yacu ibintu biriko biraba ni ukuri kw'Imana heda baby'Imana yo mwijuru. Ndazi ko Yesu ari ku muryango. Yesu vuba aza gutora ishengero ndababwira ko ni ukuri kw'Imana ndababwira. Ha bimenyetso uno munsi apana n'ibimenyetso bya bindi byo kuvuga ngo turiko turabona gutya. Ibimenyetso bya biri clair. Yesu yivugiye gutya mugabo ubwenge mugabo n'ibindi tubona by'ukuri garagaza ko Yesu ari ngaha. Mwari muzi abazosigara ngaha ibibazo bazogira. Mwari muzi ko abakristo hari abakristo bazosigara ngaha mu isi. Bego abakristo wewe burimo jewe no bandimo. Ni iki guha assurance kuvuga ngo je sinzoba ndimo. Murazi gituma dufise n'ivyo bibazo. Murazi gituma tuvyirengagiza. Tangura kwiyumvira Yesu yatwaye ishengero. Dufate ko Yesu atwaye ishengero ejo. Wewe uzoca witwara gute? Hahiriwe abumva bagashira hehe? None wowe ni iki kikubwira ko uzojayo ivyo bikunaniye ubunyene? Haleluya. Imana ni izosubira mu ijuru ngo uzosubirayo nuwagize gute nuwavuyeyo kandi azosubirayo nibwo buzima bwiwe. Murazi ko Imana irabiza ubuzima bwacu nge tumeze, nico gituma yifuza kuza kuba muri twebwe kugira ngo ubuzima bwacu buhinduke ubuzima bwande bw'Imana. Nukuvuga ngo twebwe turapfa Imana ikabaho muri twebwe. Rero kuva uno munsi Bwana Yesu asifiwe, hitamwo kubaho ubuzima bw'Imana. Ugutimbiza gukunda mugenzi wanje ngogira gute hamumvise hakirimo agakorosha gutya nukuvuga ko Imana ntirabaho. Nukuvuga ko rero no munsi niyaza basi we ntugenda. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Reka nawugira ibanga rikomeye. Mwari muzi yuko iyi Imana iri muri twebwe nyene iduha ubwo buzima itazokwemera yuko uyu mubiri wawe uhinduka nako yuko uyu mubiri wawe utakaza iyi shusho nyene. Mwazi gituma jewe ntasa n'uyu, mwazi gituma ntasa nawe. Muratandukanye n'abana bacu tuvyara, turatandukanye kure, tuza dufise amasura forma yo ngaha maso zitandukanye. Bona isura yiwanje rero guteranya n'isura yawe, guteranya n'isura yawe, guteranya n'isura yawe niwa nijya amasura y'abantu yose ku isi nico bita Imana. Bazi yuko abantu bagerageza kwigana Imana ngo barema abantu. Bona Yesu asifiwe, batwara bagira amachronicité, bagenda hehe muri laboratoire bagafata ibihimba by'umuntu bagakora mugabo wabundi nyene tareke byarabananiye gutanga amasura atandukanye y'abantu. Iyo ni tushe y'Imana gusa. Nico gituma Imana yavuze ngo uyu mubiri mwambaye Bwana Yesu asifiwe uzohindurwa wambara kugira gute ukudapfa mugabo ari wewe. Nico gituma yivuga ngo twashika mu ijuru tuzomenyana, nzokumenya menya biwacu. Haleluya, ijuru ribaho. Aje sinkeneye gusigara uma kuvuno munsi Bwana Yesu asifiwe. Ko Imana yahereye gukunda rero bagiye gukunda kuko nibwo buzima bw'Imana mbwirizwa kubona muri jewe gukunda mu bwenzi wanje nkuko nikunda. Hanyuma nkuko Imana yadukunze ikadupfira natwe dushikana dushobora gupfira bene da bwo buzima bw'Imana. Yohani wa mbere igice cya 3 umurongo wa 10 nkuko yatanze ubugingo bwiwe kubwacu ngo natwe dutanga ubugingo bwacu kubwa bene data. Mwumvirize ukumva no musufisi ikibazo cyo kotanga ubugingo bwawe kubwa mwene data nukuri Imana ntirabaho muri wewe kuko ubuzima bw'Imana buduhereza muri twebwe gutanga ubugingo bwa kumva yuko si kibazo, kumva ko si kibazo. Kandi reka ndababwire rero ikindi kimenyetso rero kimwe ndakibabwira uno munsi basi kimenyetso mu bimenyetso simusiga nuko iyo ibihe by'umuntu ico bita fin de temps, iherezo ry'ibihe by'umuntu igira rize vyama birangwa n'ikintu bita ubwoba, la peur. Yesu agomana kuva muri isi yaranzwe n'ikintu bita iki ubwoba. Aravuga ngo wapi iki gikombe ugire gute niki cyaka kamutera kugira kuvuga bya bintu ubwoba. Undabire ubwoba bwuzuye mu mitima y'abantu uno munsi. Igisonga gifite ububasha kandi ibiva mu kanwa kacu nivyo biba bibogaboga mu mitima, nibwo buzima bwacu. Kubera iki tubesha ngo turaba Kristo, kubera iki tubesha ngo turabana b'Imana kandi ubuzima bwacu atari ubw'abana b'Imana. Ivyo yavuze ngo ukunda ubuzima bwiwe azobubura, ubwanka nawe azogira gute? Yego Yohani yavuze umwana bana bato mwana bise ko Kristo azoza mwana ngenda abwira ko abantu Kristo bahari. None tusogoba twicira urubanza gushika ryari? Murazi Bibiliya umuntu ikintu kimwe gusa birivuga gica urubanza ngo ni Satani wenyene. Uno munsi natwebwe tuje ngo ntimugaciyanira imanza. Hari umunsi muzocira imanza bande abamarayika. Umunsi wanyu nturagera. Umuntu atwakiza mu mitima yacu, akizatere, umuntu azakatwagiriza ninde? Ni Satani gusa. Fata decision nta kibazo. Vuga ijambo ry'Imana rishira mu ngiro mafu. Inzu ivurirwa, izuba ryaka, imvura ivyonja, mbura gute ijambo ryawe Mana. Bwana Yesu asifiwe. Ahigumva gashira hehe? Nico gituma ndababwira. Hage n'umuntu atafashe gusengera umuntu ngo Mana umuhe ivyarya.
fata bigira kurarya bijya biko 10 ugabanyemo 5 umuhereze ubwo nibwo buzima bwiza kuranga abana b'Imana mugene muri Bibiliya murabe ishengero Kristo yasize nuko ryari ribayeho kandi yavuze ngo niryo nzoza gutora muri tagira marabaga nukubera iki nukubera mu buzima turiko turabaho no munsi hari ibintu yavuze ngo ivyo ntibizobura kuba arabivuga kandi kintagaza no munsi nuko abana babakizwa abakristo bafukama bakagira n'amajene bariko barasengera ibintu Yesu yavuze ngo ntibizobura kugira gute kubaho cyabona ibintu biriko biravuga ngo ivyo ntibizobura kuba Yesu arabivuga abantu umunsi ng'amajene dusenge coronavirus kwe kutamenya ubwoko bwanje bwishona kutagira gute kutamenya abantu Kristo ariko arapanga satani kakora Yesu yavuze ngo ivyo kwe kutamenya ivyo bintu byari byo tukaja ko tugasenga uzosengera satani ngo akizwe cyambo cya wa muntu yatwisha kwa hari ibintu Yesu yavuze ngo ivyo ntibizobura kugira gute mugabo uri kurasenga ngo bigira gute ngo ndashaka twichallenge twebwe nyene twishire ku kibazo tubone tuhindure tubona aho tudefaya tubona aho twakoze amakosa tubona aho tutariko turumira ku ijambo ry'Imana kubera kutamenya uraje no gusengera ibintu Imana Yesu yavuze ngo ibi mwana biciye ku rubanza kera byaraheze afere yavyo byaraheze abakristo muzi dusamaye gutya tuko turaraba ibintu Yesu yamaze kuvuga ati ibi afere yavyo yaraheze urubanza rwavyo rwaragize gute none ushaka kuvuguruza Imana ushaka gusaba umuhinga ari ngaha azofukame asenge asaba Imana igira ikigongwe satani tuzi gusenga kumvuse usaba Imana ikumva ndiko nababwira ngo aho ufata umwanya twumira kuvyo twagabiwe twebwe nyene tuvyumire kugira tubitakaze tuvyumire ko dufata umwanya dutakaza mu bintu bitagira akamaro Imana yahejeje afere yavyo ariko yaba ufise ijambo ry'Imana muri wewe yaba ufise Imana muri wewe Bwana Yesu asifiwe wari kuronka umuco ukamenya uti ibi bintu ni biki bisobanura iki mwari muzi yuko urugendo turimo Yesu yadushizemo Imana yadushizemo muri Kristo muri inzira turimo ni inzira daboro ni Kristo kandi inzira Bwana Yesu asifiwe n'umuntu adufasha kuvuga tuyibandanyemo ni Kristo kandi n'umuntu atumurikira kugira ntidusitare muri inzira niwe Kristo ngene cyumve vraiment biciye mu ijambo itara ritumurikira n'iryo jambo ryo Kristo kandi inzira ngo niwe Kristo ijambo ijuru mwumve ijambo ry'Imana rivuga ngo nta muntu n'umwe afise uburenganzira bwo kudukurayo kubera ngo twashizwe na data bega yo bari data kandi wera hadushize satani adufise kuburenganzira ko muri iyi nzira ngo atahonyora kubera ngo Yesu yamuhinduye iki ubusa ngo nta bubasha yo kuronka kugira dukureyo ngo bega ni mwazo umuntu Yesu yavuze ijambo ry'Imana rivuga no muntu umwe ngo niwe wenyene ufise ububasha bwo guhitamwo iciza uma muri iyi nzira canke ikibi ugahindukira niwe ufise uburenganzira bwo gukura mu Mana gusa nta wundi muntu n'umwe bega jewe nawe twumvira ijambo ry'Imana bega ivyo bintu twumva bavuga umunsi umwe Yesu aza gutora ishengero umunsi umwe Yesu aza gutora ishengero hama Antikristo azoza muri iyi si hama bazoba barasigaye ngo harimo n'abakristo ariko muri abo bakristo mwumve ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana yashaka mumenye namwe ibanka irashaka nubwo muzoba mwasigaye mutagiye mu ijuru irashaka izotwigisha ishaka kubigisha ingene muzokwigenza mwumvise abari ngaha nubwo mwavuze mwese ngo muzogenda ariko twaca twisuzuma tugasanga ahubwo twese twava tugira gute dusigara kubera tutumvirana rya jambo ry'Imana risanzwe uraze rero ico dukeneye uno munsi Bwana Yesu asifiwe sama jambo ndashaka kumenyera mu mitima yacu twese dufate decision mu mitima yacu twese kuri Imana yaratubabariye ntisubire kutubabarira oya uko kwirondera ngo tubabarire nuko twatwisubije hehe musa yaratubabariye ndabasabe mu izina rya Yesu uno munsi basi duhere kuri iryo bwirizwa yavuze ngo ayandi mabwirizwa yose yene na hehe kuraya kunda mugenzi wawe nk'uko wiko hamufata umutima wawe Imana ishimwe Bibiliya yehera ngo ufate umutima wawe ukunda Imana n'ubuzima bwawe bwose n'ivyawe byose n'ubwenge bwawe bwose wahama gucukunda mugenzi wawe kugira gute hama ikirarenza kumuvira ico kintu umugabo muri utakunda mugenzi wawe uko uzombesha ngo nanje ngo urankunda kandi tabaje kumukunda mukunde ca mbona yuko ugize gute nagenda basaba ikintu kimwe guhera muri isaha twese tudeside mu mitima iri jambo Imana n'ukuri tugende mu bindi bintu ibi bintu vyatunaniye ndabasavye mu izina Yesu ahirumva gashira hehe ndabasabe mu izina ryande rya Yesu ntibigoye ivy'Imana umutwaro w'Imana urahahutse n'ingata yiwe ntigira gute ntiha nyine tudeside twese yuko tugwiza gukunda abagenzi bacu nk'uko kandi no kubupfira ko dushobora kugira gute Bwana Yesu asifiwe
nta wundi aza kubigushoboza. Ivyo nivyo biranga ubuzima bwande bw'Imana. Kurya na Yesu yavuze ngo ntazi umusinisa, wewe ejo ushobora kutavyuka. Ninde abizi? Ninde abizi? Ibintu biza kudusamaza bigatuma tutakumya ivyande ivyima, tukiha ibyitutu mu buzima bwawe. Imana ifashe kugira ngo haleluya ububasha iriko irasha mu mutima wanje bwo gufata decision yo kubaho ubuzima bw'Imana bikorere muri twese mu izina rya Yesu. Ubushobozi nemera n'ubuhindura kamere kanje n'ubumpaje kumva nkunzi Imana ukumva mpinduye nkabaho ko Imana yifuza. Si ubushobozi buza kunkiza ingwara mfise mu mubiri oyaye, ubushobozi nyakuri jewe nemera burengeye ubundi bushobozi n'ubuhindura kamere kanje kagapfa, kandi nico gitangaza ca mbere jewe nemera. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Mwazi ndiko ndagwanira ishaka kugira mwese nzobabone mwijuru kwituru ya mbere, kwituru ya mbere. Kuko nababwiye ngo n'abazosigara rero, n'abazosigara bazoca umukuru, bazomererwa nabi. Mugabo ukumererwa nabi wariho chance yuko namwe, kuko ubo hazoba bazi ko natangaye, hazoba amazuka, izuka rya mbere iryo nyene Yesu aza gutora, aje gutora ishengero, abapfuye bize ngo bazobanza kuzuka, hama bazoba basigaye baba Kristo kugira ngo habizuka rya nyuma. Hagati yaho hazoba amazuka amugiye cyane Kristo ya myaka indwi turi mwijuru aha mwisi, ari abazodusangayira. Mukurikirane neza, ndabasavye imitima yanyu mu dispose uzokumva itangaza. Abo ni washaka kuganiriza cyane ukabona usigaye, Bwana Yesu asifiwe, uzomenye ngene witwara kugira ngo nawe uzoduga. Murazi umuhigwe, Bwana Yesu asifiwe, nuwemera ko ibintu bizoba, nuwemera ko ibintu bizoba atabibonesheje amaso yiwe, kuko uzobibonesha amaso yiwe azoba atangaye, azobona ibitaryoshe. Ndashaka muri iyi minsi Imana yikongereza ingufu zukumira kuco twahawe, ariko ari ishuri Yesu yadusigiye yitwa ishero rya mpemu yera. Yavuze ngo ndabasiga impemu yera azobigisha. Ndababwije ukuri, uwize iryo shure haleluya ntabimenya mu mutwe, ahubwo abibaho ubuzima, kuko Yesu yagumye yigishiriza abantu mu buzima busanzwe. Upfa ninde? Ni inyungu. Icoma twaduga nayo twese, tuhaduge. Ndashaka nabwiye Imana sinshaka kuhashika aho hantu je nyene, aba bose wampaye kutuvukana, turi kumwe, tugize umubiri wawe umwe, turi kumwe, uduhe tudugane. Reka ndavuze ko urukundo ntigwikunda, urukundo rukunda abandi, urukundo ntigwishira hejuru, urukundo rushira hejuru abandi, urukundo ntigwiyumvira, urukundo rwiyumvira abandi. Urukundo ahubwo rurahindura rukaba abari muri besoin, abakeneye intervention y'Imana, abakeneye. Bwana Yesu asifiwe. Uko niko rukundo ruva ku Mana. Urukundo ntigwirarira, ahubwo urukundo rurarira abandi. Mugiye kubona igihe abakristo b'ukuri n'abatikristo batari b'ukuri. Reka ndababwire ijambo Yesu avuga muri Matayo ngo akayungiro kazoza kuyungurura. Aho kayungiro si igihe Yesu aza gutora ishengero oya, tukiri ngaha kwisi nyene twebwe ishengero namwe. Yesu azoyungurura atwereke abahagaze ku rutare n'abataruhagaze ko, abafise ukuguru kumwe ku rutare n'abafise ukuguru kumwe ku musenyi. Agiye kutwereka tukiri ngaha nyene, abubakiye ku mahera, abubakiye ku buzima bw'iyisi, n'abubakiye kuri Kristo vy'ukuri. Mugiye kubona abantu kandi bagiye kumaramara abo bantu. Hari abantu ivyo bishize mu mitima ngo niwo mugisha bizogiye kwahindukira iki? Umuvumo. Ntabaje no musengero ugira ikintu neza umuntu akumva agiriwe neza, umugiriye neza akumva atanyuzwe n'ivyo mukoreye. Abantu no munsi buzuyemo ububabare, abantu no munsi buzuyemo imururazi, abantu no munsi buzuyemo kutagira imbabazi, kutarekura. Hanyuma ivyo bintu byose byuzuye mu mitima y'abantu, bakaca bifuza ngo Imana ize yicare hejuru y'ivyo bintu. Imana ikadusaba ngo nimwigize ivyo bintu mu mitima ya amanze nibere mu kibanza canje. Ukuri nico gituma abantu benshi ngaha, reka ndababwiza ukuri, murasoma ijambo ry'Imana ntajya mutahura, nta n'iryo mwumva, ntimwumva niyo bitera bija. Kubera iki? Imitima yanyu ntiri libre, yuzuyemwo la douleur du passé, yuzuyemwo l'amertume, yuzuyemwo le non pardon, yuzuyemwo la jalousie, la haine. Ari muzosoma ijambo ry'Imana. Umuco umurika ahari umwijima hakaba umuco. Mpemu yera ngo ari kwishura akubwire ico bisobanura, bakumurikire, maze iryo jambo ry'Imana rivyara imbuto mu buzima bwawe, mu gihe umutima wawe uzobucuzuye mu ivyo bintu. Ariko mumenye ko twarababaniwe, ufise Imana muri we agira imbabazi zimwe. Gabanya kuvuga ibintu bitagira akamaro mu mitima yawe, mu kanwa kanyu. Nyamara ivyo mugiye kuvuga vyose muvyuzuza mu ijambo ry'Imana. Mbere kuvuga ubanza yumvira ese la parole de Dieu,
ibi ngiye kuvuga birubaka uyu muntu ngiye kubibwiye, biragira ico bimumarira, biramukuraho bimuhamanye n'Imana, umutima w'ubufatane n'Imana. Ibi bintu ngiye gusohora mu kanwa kawe, uyu mutima ugiye kuvyumva, birafise ico bimumarira. Twese tugendeshwe n'ivyo tugira gute, twizeye, tugendeshwe n'ivyo twumva canke turiko turabonesha amaso yacu. Dukomere amashi Imana yo mw'ijuru.